nitwa Anisette Ndwayo nkorera ikinyamakuru Mashariki TV fatiye ku miyamamazo abiyamamariza kuzorongora imitumba n'amakartier barimwo aho usanga uburyo bakoresha hari bwinshi cyane umuntu akibaza ati none umukuru w'umutumba umukuru wa quartier yakoresha uburyo bwinshi abategekanya kuzobwisubiza buvuye hehe kumengo uko bisanzwe bitunganijwe uburyo baronka sikirenga umuntu ashobora gufatiraho akagira ati intwari ibereye izohava ihungabana mu mitumba no mu makarti ku mitumba akoresha amahera menshi mbibazo bigarura gute ku mutumba rero ndahitondera kuko abitoza mu mitumba nta mugambwe ngira mbona ntari namwe murabona nagiye gufasha umuntu ku mutumba sivyo umugambwe mugabo kubera twebwe abagumya banga turi benshi mu gihugu uzotuvyonga ku mutumba nagonda bibabwire uzokwaka igiturire umwene gihugu tuzoshirayo abadoriya mu mitumba yose bati naka yahunahunye cha dukonjega verbe nta motif cha tumukorerako asha gomba tanga miliyoni 100 zozihomba ico turakibamenyesheje tuko turadoriya hose ntitubinjirira mugabo iyo turiko turaja hariho n'uwakibajije iyo turiko turaja harababa ku bantu bazokwikorakoza tubivuze ubunyene iyo turiko turaja harababa ku bantu bazokwikorakoza barote neza mugabo ico kintu bagikure mu byo barota mu mitumba 344 tuzoshira kinderetse tuzoshira y'inderetse hari abandi bakoresha amahera bivanye naho bari ngo bazodandaza ama parcelle tuzozibira hose dindira kwa mbere baheze mu ntango zo kwicenda hari inama zikomeye z'igihugu zo gutanga intumbero ku nzego zose kugira ngo ntihagire umuntu asubira gukorakora ubu benshi baridoga ngo byinshi byarugawe hajya ntibarashamo imfunguruzo zipanze neza tuzokugara gose nico gituma gukoresha amahera ayafise arashobora kuba yabuze hayabika canke yabuze cyakora mugabo ntagire ngo azoyagaruza ubujanje urashaka no kuyatanga kugira ukore neza uvuga uti jewe ibi bintu byahora bimeze nabi ngo ndabigorore urashaka gutanga amahera kubera uyafise kugira ngo uzocubaka ikiraro c'abenegihugu ku mutumba uzocobakoresheje barabarizi wawe birashoboka murumva rero iyo tuko turaja dukeneye yuko abantu bakoresha inguvu ntibakoreshe uburyo ngo bazoshaba biba abanyagihugu abanyagihugu tuko turavugana mu mitumba niba ari uwo mu kwicena azobandikira niryo kuraba yuko iwabo hapanze neza ntibatinye kuvuga bandi kudukete hanyuma abajeje tohoza baze gukorerayo ntibazoreka kuvuga bati uyu mukuru w'umutumba turamukuye uyu mukuru wa quartier natuveko areke kudukandamiza 32 twikuye ko abakoroni n'abantu batwononera zo turabikurako umwigisha rehonse ndi kumana mu nama y'ubutunzi yari yitabiriye mugisa ibujumbura n'umugambwe CNDD-FDD bari waserukiwe yaragize ati ubwo ntiboreka igihugu nticoreka umwene gihugu akagura igitoro ku giciro kiba kiri ku isoko gusumbaho igitoro coguma gidandazwa leta ikurikiranira hafi yashaka kuvuga ko boreka ababishoboye bose bakarangura igitoro bakakidandaza aha umwene gihugu akagura ku giciro kiba kiri ku isoko mbeha migitoro wovuga yuko umwe wese yigurira basi umwe wese akidandaza nta ngorane zirimo none amahera kukigura ayakurahe igitoro hubwo amarundi yego wewe uri umunyagihugu ufise moto ukigura amarundi none ubundi yo kigura yahe yega n'ikibazo
none wewe dufate George agiye kugura igitoro i Dar es Salaam akigura iki ntegura amadolari none amadolari yakuye he ko twe mu gihugu tuzi ko amadolari ari make ayakura he iriga n'ikibazo canke hari abantu bayafise bashobora kuyasuka mu gihugu kugira ubutunzi bwacu busambuke igari umuntu ashobora kuvuga ati bajya baratunaniye mu by'umutekano barugaye kuko hari abantu benshi bagomba guhunganya umutekano abandi bakavuga bati mu bya politike abanyagihugu bose barapanze kuva giheta hariya muri commune Marangara sigiye nta giheta iriyo hariya gushika hariya mu Kayogoro inkaramanyenye ati rero kugira tubahane tubacangaye mu by'ubutunzi yiga n'urugamba tugwana rero urashobora kuvuga uti none ko bavuze ngo turiberarize amahera cavahe yuko kigura i Dar es Salaam mbe nkozaza nk'umuntu agacavuga ati ugira sambura Burundi reka shire y'imiliyoni umuriyaridi w'amadolari bicika ivyatsi amarundi acika ivyatsi tuja tubigira gute yego uri kuragwana intambara uraraba hose mu mpande zose ukavuga uti ivyo byose ari kintu bagomba gushikako ivyo byose ubyize ti none amahera yuko uji Dar es Salaam kugura iromorke 10 wo yakurahe uri umunyene gihugu imbere y'amatora hariho umugwiza tunga cyangwa umudandaza yavuze ngo amadolari arakenye je namutumye ko turaganira wewe ugenda urabwira abantu ngo ni nk'iyi leta ngo amadolari arakenye ntiwo dandaje imyaka ingahe ngo 30 none mu myaka 30 wadandaje winjije amadolari angahe nta na rimwe none yozanwa nande ko wewe wavuze imyaka 30 atana rimwe wazanye urutwa n'umwene gihugu ngaha ibuye afise ibiti bitatu by'ivoka yamuye ibiro igihumbi itoni imwe tuzi ko azanye amadolari igihumbi mu gihugu amadolari amajana 7 ku giciro cy'ubu na amadolari amajana 250 turavye iryo cyiciro mugura ko amavoka ugasanga urushijwe n'umwene gihugu afise igiti kimwe kivoka ibiti bitatu mugabo wewe ukigira ngo urumudandaza ukagenda no mu modoka zitaboneka indani hayi mugatuvuga ngo urakaze mugabo umwene gihugu wo ngahi gwabiriro hari hana albonye gwabiriro yagusumbije gupanga karere kubere yarimye icyo zosorera hanze urumva ni biharuro icyo rero cy'igitoro kuvuga ngo liberaliza ngo umuntu ngo yigurire ibyo agomba vuga amaheri yazova mbe amahera yoboneka igitoro cyo kiboneka nimba rero ataboneka ayo mahera uzoyazana azoba keneye gusambura Burundi kugira ngo ayazaye mu kinyegero kugira ngo igitoro kijigwe 200 iritiro cyangwa 30 azoba aje gusambura n'urugamba tuza kurumenya twese ntimuvuge ngo ni iby'umugambwe ngo ni vyandi kuriyo cyangwa ngo ni vya umukuru w'inama nkuru inarayibonye oya twese turimwo uyu mugambwe si w'umuntu ni wabene igihugu nibo batanze abana aja kugwana duteza kwitonda ivyo vy'igitoro rero nta ngorane nibatubwire batamahera yova ngaha George nibazoza kuzana imodoka 10 z'igitoro atubwire ati amadolari nza kukigura i Dar es Salaam nayakuye ngaha turabe hariho umwiherero wakozwe n'abahinga mu gisata c'indero aho babonye yuko umwaka w'icumi wa kera ugarukanwa mu mashure kuko ngira ngo ishure shingiro uko ritunganijwe ubu basanze harimwo amakemwa mu bijanye n'ubumenyi bw'abana mu mugambwe CNDD-FDD ico ciyumviro catanzwe n'abahinga mucakira gute iki cy'umwaka w'icumi iyo ikimburo gishikirijwe gishyirwa mu bahinga ntacyo ndakivugako iyo gishikirijwe hariho abahinga baca babyiga nibo bazoca bavuga bati twasanze ari ibyo twasanze atangorane duca tubinyarutsa ni ukuvuga yuko nimba bavuze ati mu mwaka w'icumi wogaruka gishyirwa mu bahinga jewe ndi kuri yo nibwo ndizunguka mu bene gihugu sinavuga ngo nibyo nusanga nihenze naho cyo tujisha mu bahinga bakabiraba mugabo urupfu n'imfane birajana sibyo hajya wize naho kwiga muri fondamentale cyangwa kwiga bijya bya kera upanze birapangika mu mutwe nta ngorane mugabo nibakore abahinga bazoduha icegeranyo nitwa Aniseti Nyamweru nkorera televiziyo Mashariki TV fise ibibazo bibiri ikibazo ca mbere ngeniteka
igihugu cy'u Burundi carihaye intumbero imbonakazoza vision 2040-2060. Hari abavuga bati mu planification cyangwa integuro mu Burundi zama ari nziza cyane. Ati harabaye CSRP1, CSRP2, Plan National de Développement n'izindi nteguro zagiye ziraba. Ariko atayo madokima yabameze neza. Ariko hageze kubishira mu ngiro niho bigorana. Nyeriteka ubu mwo kwizeza iki abarundi kubijanye ni vision 2040-2060. harabavuga bati ubwo ntibizohava biguma nkuko byari biri, integuro ikaba ari nziza ariko hageze kubishira mu ngiro ntibije mu ngiro. Muna kazoza niyo twiteguriye twebwe nyene n'abenegihugu bakeneye kugira aho bashitse, nico gituma ibyo kuguma mu nkaratasi tazogumayo. Ngira ngo turi kumwe n'abarongoye umugambwe bamwe no kuva ku mitumba bari ngaha. Twebwe mu mugambwe twaravyiteguriye kandi twatanguye turi ku kivi. Ngira mu mwaka weze kwa 2022-2023 ndamukiza ngaha nyene Ingozi aho hoteli Ruhuka, niho mu mugambwe twafata mu minwe ijya mbona kazoza biri mu byo twiyemeje mu byapfunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe wacu mwiza wa CNDD-FDD yo kuri iyo tariki yo muri ndamukiza mu mwaka weze. Turi ku kivi rero ubu icyo zokora dukuza turaraba aho tugejeje tukazosaba ngira ngo mu nzego zose murabona ko ni intara zagutse n'amakomine yaragutse kandi hagiye gutunganya ku buryo intara twegereza ubutegetsi n'ubushobozi intara n'amakomine. Ivyo navyo byose bituma imigambi ija mu ngiro ku rugero rwiza ku makomine yose, ku bungane bw'amakomine. Urumva rero ni ikintu cyiza. Nta CSRP byakorwa n'abantu b'abazungu, byakorwa n'abantu ngo mahera ngo avuye hanze, ntituzi nivyo bafatira ko mugabe ibi nivyo twigiriye twebwe nyene. Nta numwe yadutereye ngo vuge ngo je ngo iki ni hoya, n'umugambi twigiriye twavuga tuti vyogenda gute muri iki gisata, vyogenda gute muri iki gisata kujyo mu 2040. Nta mimbona kazoza si igihugu gusa ku rwego rw'igihugu ngo leta n'umwene gihugu aryo zovugana n'abenegihugu. Tumwe twamaze kubivugana mu mbona kazoza aryo zovugana. Murabona iyo urugo twavuze tuti imbona kazoza y'urugo, we uri papa, we uri mama, ufise abana, gira imbona kazoza y'umuhira niyo zaterana turi miliyoni 13 tuzosanga ca gihugu twahise kumona kazoza. Nivyo tugiyemwo na wewe wakibajije tuzoza kubaza muhira ingene wateguye imbona kazoza y'umuryango duteranye n'ivyo wanje n'ivya muhigwa n'ivyishegera cy'umunyamabanga mukuru turabe aho zatugejeje. Ubu nukushiramwo bose kuva n'umwana tumushime imbona kazoza yiwe ataruvuga ati jewe papa nzobiki abikore aboni yazoza mu myaka ikurikira. Kibazo ca kabiri nikijanye nikena ry'ibitoro. Hari abavuga bati kumbure hoba hari kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Tanzania, ati hoba hari ukuntu Tanzania yoba igora u Burundi kubijanye na importation y'ibitoro. Mbega mwebwe umugambwe uri ku butegetsi ico kibazo mukivuga kiki hagati ya CNDD-FDD na CCM muri Tanzania? Turazi ko muhora muvugana tubibona, ubwo ico kibazo kirahari canke nta kihari? Ntimuzoze murarondera bavuga ngo wowe buriye ntaburo bankana. Oya, nta ngorane ziriho na hagati ya Tanzania no Burundi. Tanzania ifise amastoke y'igitoro ni transit, ico tuguze gitransit amastoke kiza nta ngore nimwe iriho hagati ya Tanzania no Burundi. Muco